Bo jewe nize kaminuza y'u Burundi ariko sinagize amahirwe kubera uburyo bwabaye buto. Naciye nangura gukora imirimo yanje mito amacanga kwiga kaminuza y'abigenga kuri Hope Kinama. Magafushe bakunzi ba Black TV ash Jenny Musabe iyi ni capati nguriye kwa Olivier muri cafeteria Gariave muze muraza kumushorera. Doing my people meze fresh meze good ariko maze gutanga ibiganiro henshi uko mubibona barazigiye kirekire cyane gose ngo mutambona kamanze nkarabe kwanza nikingire covid banze nkarabe nikingire covid mbere yuko nganira n'umutumire wanje my people yeah twagero aho twamukinama aho twajugana n'umuntu w'umunyagihugu cyenda mutunyagihugu umuntu wese wo mu gihugu umuntu wese w'imbuka gihugu wamwita umunyagihugu wero sundi n'umugabo mubona ariko arakora amacapati ngaho baramubereka cyane mugareka ko amacapati ngaha uwo mubona yo kibanza yuko ari umuntu asanzwe ko sumuntu asanzwe uko urebye ukuntu ameze byose akora ukuntu atakazi nakamwe ajakora wava wibaza ngo oh my god umugabo arantera ubwoba. Ubu rero sundi tugiye kuganira reka mbanze ndamuramutse kugira ngo tuganire duhuza kugira ngo tuhe hano hagabo. Gute musaza? Amahoro kabisa. Ameze neza. Bo nitwanguze reka twanze tangure mu kugira ngo tuyage ngalo tanguye kuyaga twidondorana je twanguze Eric. Bo nanje nitwabona Imana Olivier abantu muvyeyi w'abana babiri mfise umukenyezi umwe kwe kwasigiwa kabiri kwe kutatu amategeko yacu igihugu nabitwemerera cyawinjira mu kimizima gacitorwa kabiri idini ryacu nibitwemerera kuko bivana n'amadini tuba duhengamiyemo turimo bon musaza ikindi no kinzaye ngasi kindi ni amajambo numvise akuvugwa ko cyane urevye ukuntu ngana urevye amashuri wize urevye n'ukuntu n'akazi kawukora ngaha nabonye umenga ndabiragije ibintu byose nabonye umenga nukuronda kugira ngo tuganire sinzi ko nyemera tukaganira nukore ikiganiro kiruguruye murakoze cyane bakunza Black TV ikiganiro kiruguruye nko kavyivugiye nibaza yuko vraiment mwoba hafi kugira ngo mumbize ibiyagwa ko no mushinga ntaye ko navyumvise rero numvise bavuga ko uyu mugabo yoba yize Université y'u Burundi nivyo cyisije. Bo jewe nize kaminuza y'u Burundi ariko sinagize amahirwe kubera uburyo bwabaye buto. Naciye nangura gukora imirimo yanje mito amacanga kwiga kaminuza y'abigenga kuri Hope ishuri rya kaminuza y'Umwizero iri mu Ngagara niyo nacenja kwiga na niyo narangirije. Hari ahantu mvuze ngo uburyo ngo bwaciye bubabuke kandi bwa kuyu Burundi nari uburyo bwabaye buke bwa kuyu Burundi gute uburyo bwabaye buke mu Burundi kubera byatumwa yuko ngenda nkiga ijoro ku murango atakugoroba kandi urugendo rwambaye rurerure cyane umva yuko umubiri urarushe niyo naciye nangura kugira icyumviro cyo gutangura gukora imirimo mito. Okay kuri Hope sasa wize biki? Kuri Hope nize mu gisata cy'amategeko niyo nize umva we nta mushaka kurenganya abantu ngaho mu kazi wawe umuntu wese azanye umuntu wese araza tukayaga abakozi ba meri abajeje gutoza amakori baraza tukayaga tukaganira bakanyereka amategeko angenga bigatuma mbandanya ndongo ubumenyi buhagije kuvyerekeye amakoti. Hope wayize ufise umugore n'abana nkuko yavuze cyane warongoye inyuma yuko wize Hope? Narongoye inyuma maze guheza kaminuza maze guheza ishuri ry'Umwizero niyo naciye ndongora niyo naciye nubaka urugo kwanje. Alright ngo wize Hope urayimara uravuga ati kamwe umugore kuvujeje Hope hano maze kudepoza kugira ngo ndera akazi muri leta cyangwa no muri institution privée isa yayo yose. Bisanzwe jewe igihe cyose natanguye gukora iyo mirimo mito by'abananje bikunda cyane bituma yuko bandanya biga ubuzi nigenga ariko iyo umuntu yarangije amashuri aguma atarataza naragerageje gushira mu bushikiranganje ujejwe nyene igisata mba ndimwo ariko sinagize amahirwe yo kuronga ako kazi cyambandanya mu vy'iwanje ibi musanga ndimwo uno munsi byambere umugisha. Iyi mirimo dusanzwe uri kurakora ikunze igihe ingana gute? Muri mirimo ndayimazemo imyaka 10.
umaze imyaka 10 ukora imirimo kuva kugera hariya hose ni wawe bereke abakunzi ba Black TV kuva kugera hariya hose ni wawe ajya hose ni wawe imiryango yose abo bose n'abakozi bawe aba bakora ngana abakozi banje umva buguje company abo bose n'abakozi banje ma people uyu muntu arakaze cyane gose ko muko bayibona imyaka 10 aka kazi umaze ugakora kamaze kukungura iki niki kimaze kunguka ukavuga ati vraiment aka kazi nagafashe nka nkama sinzopfa mvuye ko nzoma mwaka nyene oya mu bisanzwe iyo mvuze yuko akazi naragafashe nkama abamvuga nk'umuntu atazi ko ubuzima bugenda bugira evolution kuko mu mateka y'umuntu umuntu aratera imbere akagira ku rwego rukomeye ku buryo ashobora no gukora imirimo yiwe akayitwara hanze y'igihugu cyangwa akagira ibyo akora mu gihugu abizana mu gihugu urumva mu bisanzwe ukuntu akazi ndakabona muri uno mwanya sinogenda mvuga yuko gashobora guhindura kuko umuntu uko ubutunzi bugenda butera imbere niko n'ivyumviro bihinduka ariko muri uwo mwanya akazi ndakanezererwa kuko gatuma abantu benshi ubuzi n'abene igihugu benshi ubuzi wambara cyane ngo mvuga amaguruka mvuga n'icakora ko ndarushe cyane okay imyaka itari mikero ukora kano kazi byo byose ariko kamaze kukuvana ko karagushikana ko ariko badukurikirana ndazi ko bafise amatsiko yo kumenya ikimaze kunka muri kano kazi wo bafashwa babwira ati maze kunkiza cyane kiriya iyo akazi ugakoze imyaka 10 buri gihe cyose wamugira urutonde kumwaka uheze icyo womarira abandi ukora akazi kagize ibintu byinshi kamariye ubwanje no ku muryango we wanje mbese no kubene gihugu kuko iyo usanze akazi ngaka kariko karakogwa ukabona abantu nahaye ubuzi urabona yuko ubutunzi butambereye ubusa kuko ariyo n'abandi bugiriye akamaro nk'ubu nanga amakori mu gihugu nkasubira nk'ahantu abene igihugu akazi ese nk'abakozi bana nkoresha ngaha no mu rugo kangirira ikimazi kinini kuko gatuma n'umuryango wanje ndawurera neza witawe nta kibazo baramaze kuguha akazi ukakanga jewe akazi sinokanga ariko nuko nakabuze ncambandanya nkora ibibi wanje bicaba imbere mugisha kuko na mu ntango namba bakurikiranye ikiganiro navuze yuko nagiye mu gisata mu bishikiranganje butugenga na depoza ariko sinagize amahirwe yo kuronka ako kazi acembandanya nkora ibinyene mu Sanzemo kandi byambereye umugisha nka Olivier amaze imyaka 10 yikora akazi kiwe nkaka nakaye kazi ko muri leta bagoye umvutokora Oya leta n'umuvyeyi rero byose nawe leta n'umuvyeyi akazi ko muri leta bagoye bavuga ati je vraiment aha nta mwanya wanje nopfa naye ngo ngiye gukura muri leta no twanisumira kuri akazi kanje no kuri vraiment nuko nakabuze ariko sinovuga ngo ari akazi iyo ugize amahirwe leta ikaguha akazi bari vyiza cyane kuko bituma n'ubuhinga n'ubumenyi bwawe bubandanya bwiyongera ariko kuri uno mwanya nishimira ibikorwa vyanje vyiza ariko leta impaye akazi murumva namwebwe ko noreka kugakora kuko gatuma ubumenyi bwanje ndabuha n'abandi ku rwego rw'igihugu kuko urabona ko ngaha akazi ngora ngaha n'ahantu hato cyane Bon, ducire gato rero ku mayange ibintu byawe ubikora gute ubitunganya gute ukoresha ibiki kugira ngo tugufashe kuguhamagara abakira baguhurumbe ko umva umuntu yize arazi ibyagira neza kandi sinka abandi batize bavuga ati tumwe turameranje amapodwa naya ibintu podwa biza kujya abantu mu nda canke n'ibindi byo byose wowe bikora giprofessionnel bivanye n'amashuri ufise n'ubumenyi ufise kandi uja mu bintu byo mu bisanzwe bivanye n'amashuri ufise tubwire muri make bigenda gute bisanzwe ntabwo ukire mu ijambo wari ukire bya secret professionnel iyo rero muri secret mu bijanye n'amabanga y'akazi ariyo bimwe bitavugirwa mu mateleviziyo no mu maradiyo bivanye n'amabanga y'akazi ariko iyo mutuzaniye abo bakiriya bakatubaza byinshi tubanduranye tuvyiga turaheza tukababwira ati twebwe twisunze kujyanye n'amagara y'abantu dukora uku tugakora uku kugira n'umuntu yoza gufungura ngaha bimugirire akamaro bimutembe neza na niyo mpamvu mubona ko ngaha ari ahantu abantu bahurumbira cyane kuko
utuntu dutegurwa ngaha twarabaryoheye cyane gose, niyo mpamvu mwasanze n'abakiriya ngaha bahurumbira cyane. Nuko gusa mwashitse n'amasaha akuze n'imiduga ya miparikinga ngaha ijya yose murayibura amamoto bage bose baje kugicapati baza kugicapati nga kuko barumvise ko turyoshye cyane kwa Olivier. Niyo munatembera muri quartier yacu n'ahantu hambere naho uvuga ati mugatembera mukavuga ati tugiye kwa Olivier ku macapati naramenyekanye. Niyo mpamvu twagize n'agatitre ngaha kajanye ka cafeteria Galilaya aho Yesu yatanze imikate aho Olivier katanga imikate hanje rero nafashe nguko ari kimwe mu kibanza Olivier akoreramo dutanga imikate arizo icapati. nawe tuvanga cafeteria Galilaya aho Olivier atangira imikate icapati. Bivanye n'inyigisho dukura hirya no hino ku bijyanye na entrepreneuria, kuko tubandanya tugira amaformation. Naho mwumvise ko niza amategeko, ariko iyo umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri aguma agira amahigurwa amaformation hirya no hino, ntabwo ushobora kucuduza ibiciro. Ubanza kwiga mbe aho nkorera ni hehe, abantu dukorana abo bari bafise ubwo bushobozi bwo kugura amashapati ari ku rwego rw'amafaranga agurwa gute, ivyo byose uraviga. Ikibanza kiba kibigiteguwe gute, urumva rero kugira uduze ubanza kwiga abantu baho n'abakiriya bawe, kuko nuwo kwikunda cyane. Kugira business itera imbere ubanza kuyumvira kuri wowe no kubandi, kugira iki wunguke make ari kuronga abakiriya benshi, imirimo yawe ibandanye. Bon, aha ndamaze imyaka igera 10 kandi mu bisanzwe haramfashe cyane kuko ndahakorera imyaka myinshi. Niyo mpamvu nakunda gutembera. Mu bisanzwe hariyo n'ubundi buzituronka ariko ntitubukore bivanye nuko ngaha twahakuye umugisha mwinshi cyane muri uno mwibanga tudashobora kuvugira kuri radio no kuri televiziyo. uramaze kwiyumvira kugura ishami ahandi rya cafeteria Galilaya? Ishami twaragiyumviriye ariko kenshi ubu tuko turiyumvira kuja muri ville mu hagati twegere n'abandi, tugire ibindi bisukuwe, tumenyekana, maze cafeteria tuyigire amashami ku rwego bisununuye gato. Okay, mukurangiza ikiganiro akajambo ku banyeshuri bamaze ama université baca ama master ngo bakaba kija kudepoza bakaba bahura bagitelefona abagenzi babo ngo none ngo muraturondera ngakadisha bataramenya, donc batumva mu kugira creativity yabo kugira ngo bamenye biteze imbere. Akajambo kuko icyo kibazo bama bakibaza cyane. Mu bisanzwe aha abantu twizeza amashuri yisununuye ya kaminuza, kenshi tuguma tuyumvira yuko umengo leta niyo yoduha ububasha, ubumenyi bwacu tukabusubiza hasi tukarera n'amaboko. Ariko mu bagenzi banje twize kaminuza no banka impanuro yuko bo kwimenyereza nabo nyene guhinga imirimo. Nk'akarorero kama kantangaza gose, nk'ubu aho duciye tuma tuva aho bakonvoyeri ngo n'abantu bavuze indero, orike natwe turashobora kubikora birimwe amahera menshi. Ari ugasanga nk'umuntu ariko aricara yarayeje kaminuza bikamutera isoni, ari kumukonvoyeri ku munsi atanu 10,000 ku munsi, urumva ari amahera menshi cyane. Urumva rero muri uwo mwanya no banura yuko mu gihe batararonga ubuzi, kuko umuntu akeneye kubaho ku munsi. Rero iyo ukeneye kubaho ku munsi mu gihe watanze iyo dose yawe muri leta ukaba batararonga akazi, wiga ubundi bumenyi bushobora gutuma ubaho neza, kandi nawe bakakwigira ko nawe ukagira icyo umarira abandi. Nayo ureze amaboko ni babandi turengana mu ibarabara, naba abantu bataciye ku ntebe y'ishuri bagatangura kutugaya ngo none rabaho umuhungu wa naka niyize. Mbese bigatuma n'abana babo batabashira ku mashuri, bitumwe nuko akararo kabi badukurako yuko tudakora kandi twarayejeje, bakarindira umusaruro bakawubura, n'abana babo ntibabigishe. Kubera iki mu kibano twabayemo twayejeza kaminuza nitwigeze tuyumvira ko dushobora gukora indi mirimo igateza societe, ikavuga ati umuhungu wa naka yarize ariko yatubereye akarorero muri societe mu kibano cyabo. Benshi rero tubanura yuko
mu gihe leta itarabaha ubuzi batangura kwiyumvira ubumenyi bahawe ubu nka je nize amategeko urabona ko ndiko ndakora ibi sicyo nigiye ejo ndashobora kugura cabinet des avocats muri zone yacu ya Kinama no kuvuga nize amategeko nkakora nibi ariko ninamara gutera imbere muri aka kazi kanje ndashobora kugira ikindi cyumviro cyo kugurura cabinet y'abantu bavugira abantu mu bijanye n'amategeko kubera ubwo buryo ntabukuye ngaha bugatuma reka ya cyumviro canje ndacagura kubera amaze kuronga uburyo bwo kugura icyo kindi cyumviro ariko iyo ndeze amaboko n'umuntu yize kaminuza nguma hahandi ngaguma ngayitse bigatuma yuko n'abana nabwo ubumenyi bwanje buca budindira kuko mu gifaransa baravuga connaissance non utilisée disparaît no kuvuga ubwenge iyo utari kurabukoresha burahera urumva burahera no kuvuga yuko jewe nk'akarorero ndabakebura ati nibakore hanyuma akazi kabonetse muri leta bazojayo kataraboneka bakore kugira bijya vyumviro vyawo burya imirimo mito mito izobashikana kuri mirongo minini baba barige muri kaminuza neka karona bahaye ubu ngaje musanze ko ndategura imikate ivya pati urumva uburyo ndaburonga urumva birashobora gutuma muri yaje amategeko nize shobora kwiyumvira icyumviro cyo kugurura cabinet des avocats muri commune yacu ya Kinama bigatuma amenyekana ku rwego go mu Kinama muri zone yacu ya Kinama Rwanda hangwa mbese bigatuma no ku rwego rw'intara mbese no rw'igihugu natanguriye ku macapati akanyorohereza gukora niyo migambi nifuza muri kazoza ntaguciye ni mamaga capati ahubwo ne baguhonje umbirize oya ndagushorera ogende mamaga capati ogende ngahe n'amajana 3 gusa amajana 3 bivanye naho dukorera imirimo yacu capati zibiri zozo ndazima kumwe nari binini bagacapati nzema imirimo yacu ugende wumvirize nawe uzoratira amaso wumvirije nawe ukuntu dukora imirimo yacu ni byiza cyane okay urusanzwe uri mvukira ngaha mu Kinama wewe je ndi mvukira ngaha mu Kinama magafushe bakunzi ba Black TV ash yani musabe iyi ni capati nguriye kwa Olivier muri cafeteria Gariave muze muraza kumushorera haruko oh my god Olivier nadugushimiye ku mwanya uduhaye no kuyaga nawe namareka tudusubiza amahirwe yo gutera imbere tugipfuza amahirwe no gutera imbere muri byose tuba dusubiye sawa murakoze cyane na murabona ko umurimo wateye imbere maze guha abantu benshi akazi muzore mutubandaniriza natwe mutugirira nawe mudusaba ibiganiro natwe turafise ibyo tubasaba mutugira ama publicité kuri imirimo yacu tumenyekane natwe batumenye bamenye uto dukora kugira natwe dutere imbere kuko iyo wize umenya no kugira publicité mutwawe kugira tuzanye abakiriya ico nico dusuma abantu batize iyo bumenye rero dukora ku ishuri namwe ubwe mudusabye ibiganiro namwe numumenyekane ibintu byacu kugira bimenyekane natwe tugere ku rwego rukomeye muzoba mukoze